Umuntu aravye aya mategeko ariko arakorerwa abakozi b'abarundi muri Arabia Saudite, uravye neza habonekamwo ibintu bitatu. Ikintu ca mbere nuko leta yemeje isa n'itanga imihoho ku kibazo kijanye n'ubushomeri mu Burundi, kuko ikibazo gihambaye ngaha nikiye nukwiyumvira impamvu abakenyezi b'abarundikazi baguma biruka baja muri Arabia Saudite kandi bazi neza ingene bazofatwa nabi bagezeyo. Bavuga bati mu Burundi nta kazi tuhafise, mu Burundi ntitubona ingene turi bubeho, ntidufise aho dukura gatahe, reka tugende muri Arabia Saudite tumareyo iyo myaka 2 tugombe dufatwe nabi, mugabo agashahara bazoba baduhaye kazodufasha ko twubaka inzu, kazodufasha ko umwana wacu aja mw'ishure, kazodufasha ko umwana wacu ashobora kuvurwa. Leta rero irabishuye iti nukuri ivyo mwiyumviriye nivyo, mu Burundi ntaco mfise nshobora gukora kugira ngo mubeho neza, genda mwemere mubabaja iyo myaka 2 mufatwe uko babafata, hanyuma jewe ndabaherekeze ndabafashe ingene mushikayo neza, hanyuma nanje nongeye ndavyunguke ko ivyo muzoba muriko murakora. Ngivyo ivyo leta iriko irababwira usomye ayo mategeko. Ikigira kabiri ni leta iboneka ko ihinduye ubudandaza abakenyezi gusa, nta kindi ikoze. Ubundi vyahora bikorwa n'amasosiyete yigenga, ubu urabona ko ari leta igiye kubifata mu minwe ikoranye n'amasosiyete makeyi izoba yitoreye yo nyene. Ikintu kiboneka ko kiraje ishinga leta n'igiki nuko igira icikuye ku mafaranga abarundikazi bakorera muri Arabia Saudite. Murumva ko ivuga iti abazoba bakorayo imishahara yabo izoca mu mabanki ari mu Burundi, ariko izoteza kubanza guca mw'ibanki nkuru y'igihugu. Bisigura ko ibanki nkuru y'igihugu izoca ibavunjira kuri rwa rugero nyene iyo banki ivungirako imbere yuko ibarungikira muri ayo mabanki yandi asanzwe. Bisigura ko umukozi wese azosanga yatakaje hafi igice c'amafaranga azoba yakoreye. Urumva ko leta ivuga iti niyo hagira ugirirwa nabi hageze kumuha ishumbusho hazoshumbushwa leta, ntihazosumbushwa umukozi. Ya leta ikavuga iti hagize uwupfirayo ivyo ntibizoba bindaba, bizoba biraba sosiyete yamutwaye. Vy'ukuri biraje ishinga leta, si ibibazo abarundi bagirira aho hantu, ahubwo iraje ishinga n'amafaranga izoba ryako.